Nshuti namwe bagenzi muriko muradukurikira turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro intwaro nziza. Intwaro nziza ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Mu kiganiro cy'uyu munsi tuza kubayagira ibijanye n'impunzi z'abarundi zahungutse ziva mu gihugu kibanyi ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kwigenekerezo rya 15 Nyakanga uyu mwaka wa 2023 umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ari kumwe n'icegera cy'urongoye ishirahamwe mpuzamakungu ijejwe gutahana impunzi HCR mu Burundi, ari kumwe kandi n'umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe gutahukana impunzi hamwe n'abajejwe intwaro barishikiye mu kigo c'Igihanga aho impunzi zisanzwe zishikira zikaba zirarindiririyeho imbere yuko zitahanwa mu mihana zaje zivamwo. Intumbero y'ugo rugendo akaba kwari kugira bakire impunzi z'abarundi zahungutse ziva mu gihugu kibanyi ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mbere bakaba baciye banaburiza amamodokari abatahana mu mihana bari basanzwe bavamwo imbere yuko bahunga. Mwomenya ko hakiriwe impunzi 518 gabuye mu miryango 165. Mu ijambo ry'ikaze umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano yarashimiye abita ico gikorwa, yongera ashimira nabo bashimye guhunguka. Akaba umuyobozi mukuru ujejwe gutahukana impunzi nyakubahwa waserukiwe amatari ntara y'Ibitoke, wa musanteri wa Gihanga, wa musanteri n'abandi baserukiye abasanteri nyakubahwa mwese mukora muri RDC, nyakubahwa menyesha amakuru, bene gihugu mwese muhungutse muvuye mu mahanga, cyane cyane baza ko mwese muvuye mu gihugu ca Kongo, sibyo? Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, umutekano, iterambere kuri twese. Agomba shimire uyaserukiye HCR nabo bagendanye baje kwifatikanya natwe muri kino gikorwa cyo kwakira bene wacu bari bahungiye mu gihugu ca Kongo. Nongera nshimira namwebwe nyene mwashimye guhunguka uno munsi kugira dufatanye kubaka igihugu cacu. Yaciye aho ikaze abo bahungutse, yongera bahamagarira gukura amaboko mu mpuzu mu kwiteza imbere no mu guteza imbere igihugu cabibarutse. Karibu kaze mu gihugu canyu, tugiteza imbere, tuteza imbere imiryango, igihugu gitera imbere, umuntu wose uronke ico ufungura, sibyo? Ifuko hose nawe uronke inki akabiri agafaranga. Kw'izina rya leta y'u Burundi rero ndabipfurije ikaze, musangwe amahoro, umutekano, ituze, ukwidegemvya, kubaho neza kwa misi yose. Uno munsi turabaha ikaze, mugabo ejo tubamagariye gutangura ibikorwa. Mushitse imvura iri kwiratasura, muje ku kivi mugwiza umwimbu. Abanyeshuri ndabona ni benshi, sivyo none? Ishuri rizotangura kuwa mbere. Mwese muje mw'ishuri ku munsi wa mbere, sivyo? Bifurije umugisha muze muroranirwe muri byose na hose. Abahungutse barashima kubona baragarutse mu gihugu c'amavukiro. Turashimiye cyane Imana idufashije kuba tugeze mu iki gihugu cacu c'u Burundi. Byukuri kuba duhungutse tugeze aha si kubw'ububasha bwacu, ni Imana yo mwijuru yonyene idufashije kuba twongeye guhonyora mu gihugu cacu c'u Burundi. Turabashimiye cyane ukuntu mugize umutima w'urukundo kwakira abana banyu b'abarundi. Bakaba baramenyesheje kandi icari catumye bahunga. Icyatumye muhunga jewe nahunze ngiye kurondera ubuzima, mpunga ndi umwe
kuko nta hantu na hamwe nari mfise navuka mfise iparasera. Papa wanje nta matongo yavukanye. Maze kujabuka muri Kongo nagiye ngiye guca ingero nk'abandi. Maze gushikaho umutekano wanje urahungabana, baca baransa bati urafise umutambukanyi. Aho nari nahungiye ahantu bita mu Kigugwe. Raporo yanje yamaze kugera mu gisirikare bivanye n'uwanyakiriye, abona ata mwana ata mugore mfise. Aravuga ati twe ntitwakira umuntu w'umusore nka wewe udafise umuryango, ahubwo uri umugizi wa nabi. Je nababwiye ati je si n'umugizi wa nabi, ndafise umutambukanyi kandi duce mu mategeko mu gihugu cy'u Burundi. Ikintu bansabye, amaraporo yanje amaze kugera ahantu mu Kabunambo mu gisirikare, ikintu bansabye ati tumaka umugore wawe utamutumyeko wewe uragira ingorane. Maze kumutumaka akanshikira, niho hageraho utwanje twose narondeye baratunyaga, baca banyereka inzira ncamo kugira niture abo muri ansere kugira banyakire. Bamaze kunyakira mwisange narahamaze ikiringo cy'umwaka urenga ntarinjira mu rupangu ndara hanze, imvura iri kirangirira nabi, korera iratera, bamwe barapfa bahambwa nabi, kugezaho banyakira ariko ntanze amafaranga. Maze kuriha ayo mafaranga niho hagera igihe cy'ifotogwa, ifotogwa n'ubundi banyaka yandi mafaranga. Niho hagezeho baca batujana mu Kavimvira mu nkambi, ari haho twahungukiye. Nagize ngere muhira cenga imisi ibiri, sanga babona mutema tachi nawe yazanye rosherishe kandi yo kumfata. Irosherishe maze kuza bayiheza umutware. Umugabo rosherishe yizanye baramfata. Ndagenda ndashika ikomine wa muntu nyine amatati ntago yaje, ndicara ngaho ndabora umuntu turi buburane. Aya mahera yanje yamba ntayaza ndiko mfatwa nzira ya mahera yanje. Bimaze kugera naciye nicara ngaho mu masaha 10-11 barandekura ndataha. Barambira ngo uzogaruke, arampa itariki ngarukirako. Ndataha ngeze muhira, nari fise inzu ngufi n'iyindi gikoni bimatanye. Mugoro masaha hagati ya saa 6 na saa 7 imvura ikiragwa, naciye ntegwa muhira. Barakunze hariko pano abantu buriranye kuri cya gikoni, barashika hejuru ku nzu. Baca bafata pano yanje ari hejuru ku nzu, barayimanura, baca bayimenagurira ku mbuga wanje hari igitoki, na cya gitoki baca baragitema, candakoma induru. Induru barahari mu mvura, ababanye babyumvise. Ibyo birijana bukeye ndabivuga cyane byagenze kose. Jewe nibwe kuri pano yari imanitse ku nzu boshe, bayimanuye. Yasango rigeze ndagenda ku ikomine, ndababwira ngene nibwe, barambwira ati abasuma bo bama ntangorana tego. Yamara mundi wa muntu ntiyayampa. Cyangwa ati je ndabanyenda ko byose ariko najya amahera yanje ngomba kuziya. Candicara ngaho ndaguma muhira ukwezi kwa kabiri. Ndonga ati tubutungane kuri wa muntu nyene uko twarahura kambwa ati wewe reka kudishura ubutungane nzokwamara yo kuneza kujya wayampara nanje niko nzoyago ukica ubutungane na wewe nta muryango uteye imbere uzonsumba nta ngorane. Cyangwa manumviriza ivyo ariko arambwiya, aragezeho jewe nsubira kurondera umundi wo page hana wawe ubundi ndondera ubundi acambereza rusheje kumufasha kandi ayimpaye rushereshe. Umugabo agenda nawe ati mugabo koneze yawe rero amahera yanje ukankana hagati ya wewe na jewe ibintu ngo tubivuruge. Umugabo amahera aranka kuyama, arambara ngo rindira ngo ndiko ntego rubanza ngo ni gwahera ushana guha amahera yawe. Niho byageze yibirati nini umugabo amahera yanse kuyama rito butungane. Candagenda wa mugabo maze kugera muhira ndabibwira umugore ko nabwo biragenda, abwira umugore bigende gute. Naja kumutwa turazirerowe rindira kazima muri rindira. Maze kugera aho muhira je mbona ndatewe kandi maze gutegwa barabomora urugi. Je nari mu nzu njyamye n'umugore n'abana, urugi korana nayo nogaza igiti cya giti baragihinda, je nca mwidirisha candasohoka canita hanze candakoma induru. Nakoma induru niruka siga umuryango mu nzu. Jewe ndiruka ndagera mu ishamba ndarariyo buraca. Ibyakurikiye mu ibyo joro ntabwo namenye ukuntu byagenze. Bukeye naratashe, abatwari baho baraza bukeye baratumviriza
bamviriza jewe ndi ko musoma ntago abana ye ntabo namenye baratwumviriza baratanga n'impanuro kubabanyi uko ati uko biri kose uyu muntu muramwitonde ko banze murabe kudacya mu muhora ntabo namba barabasuma nabo baritonde ibyo biratera ubugize kabiri cyatumye cyangenda no muri Kongo nyezina babantu barongeye baraza baraca ku gikoni barurira no ku mabati jewe nabaye ngaho ndakena cyane mu gisagara ncantunga ubugurube bw'umwarimu kazi ubugurube ndabutunze ntunga ubw'ukwezi kumwe n'igice ubugurube nkagura isondo ngiye kuyaca ingero bukaguma bunyingira nkamubwira mfasha kuvuza rero nanje nibwakora nzotera imbere biranga icyo yakoze n'igiki kama karapfuye arambabarira aka kabiri yazanye n'umusegiteri waho hantu ntangira guhama ndagenda kukubera jewe ibyanje ni byinshi ntabyo novuga muri benshi hano hantu kandi no batwara umwanya opeje iby'iwanje arabizi igihanga umubwirizi wa mwishengero naramatse ndava mwishengero kubera induru yari nyuma yanje yari nyinshi camvuga ati jewe ndagenda ku mugabo witwa Nafutari Bubanza ngenda gatatu bambwira ati ntawe uhari candavamo umuntu arambwira ati wagumye ngaha ufite intambara nini mwiki gisagara rabiyuje ndavuga je njahe ikintu nakoze n'igiki naciye mbona umuntu ndabiganyira acara ambwira ngo jewe ndagucane mu nzira muri Kongo wigumireyo niwamara kugumayo ugahera nk'imyaka 2 uzoza bazobijamwo baturuwe mugabo wanje acavuga ngo jese nsigara ukuntu tubanye jewe sinsigara twarajanye muri Kongo nabwo turashwana hanyuma mwaratubone ikintu cyatumye mu gihugu n'iki jewe nahunze muri RDC mugabo nta ntambara yari gahoro cy'Uburundi agateka uretse gusa ko umuntu agendera agira umutekano muke w'ahantu habaye muri icyo gihe rero bigaca bituma batiringo yuko hava kugira ngo ntugere nk'upfu. Bamwe muri abo bahungutse bakaba basiguye ko bahunze imishwano yo mu kibano mbere bamwe ngo bakaba barituye segiteri ntiyabumviriza ariko nk'umuntu muto afava umuryango utize atawuserukira umuryango dufata abantu bato bato kugira ushikire iryo perezida yavuye ugire wewe uri kurikize cyangwa umuntu agushikana abo bategetse mu by'ukuri ni ngorane wewe urashaka kubyiyumvira ariko kabura inzira uri bucemo kugira ushikire wa mutegetse abategetse intwari y'umutekano maze tuvuga nka nk'umukuru w'umutumba akizi usanzwe ari umubyaro w'abashimbe asanzwe yabimenye urumva ko atagenda kuba gisigana ucupa ingingo yo kuvamo umuntu mutoya udaciye kwa segiteri ntiwamuronka segiteri nawe kugira umuceko ni ikintu kigoye cyane ari umuntu uzi ko uri umuntu mutoya. Bamwe muri abo bahungutse baratubwira icyatumye biyumvira guhunguka jewe maze kumara imyaka 2 muri Kongo nkaca numva ngaha ko uhaciye uhungukana amahoro kandi bakwakira naciye mvuga ati jewe nogenda bakanyakira nzori hazangurube nongere mpigi byonja bazongaburira nzomara iminsi nanje mpigi byonja aho hantu mune mwamfasha nanje nzomuriha hamamara iminsi mpigi byonja ntigikunda udafise amafaranga kandi amafaranga muyatanga ku matayi jewe ubwanje mfise taye 5 na 50 umwana wese banciye 10 abariyo batanze amahera bugaranywe imihora ni benshi fomo bari bayimpaye ariko hariho abandi bazibuze kandi bazibuze kumvo z'amafaranga babuze yo gutanga. Umwe mu baserukiye abahungutse arashimira leta y'u Burundi ukuntu yabakiriye akongera agahanura abagenzi we ko atawosubira guhunga ngo kuko bahura n'ingorane nyinshi. Ngiriwe ko ibyo twabonye ni byinshi ntawo bidondora ngo abivuge abimare bwo kwira bugaca iciza gusa nshimiye u Burundi butwakiriye nkongera nkaha nk'impanuro bagenzanje b'abarundi duhungukanye
ko batosubira kwipfuza gusubira guhunga na cane cane bahungira mu gihugu ca Kongo. Twarahuye n'ingorane cane tumaze kugera aho bakirira impunzi mu kigo co mwisange, aho twatangajwe nuko impunzi ishobora kumara umwaka urenga ikumbagara hanze ku musozi atakira agataki itarakirwa ngo bamwandike aje mu rutonde rw'impunzi. Ico gihe caragezaho bahamagaza abashaka kwakirwa babe impunzi, baca bavuga ubujejwe kwakira n'umupolisi bita komanda, novuga hano hari centre d'accueil aho bakirira umurefugee wari we wese. Ntiwandikwa mu gitabo c'impunzi utaronse amahera make 215 byavana n'imiryango kwingana. Uri umuntu umwe byari 220, ariko muri abantu benshi urumva amahera yaraduka. Ivyo turabibamwe uko igihe kiragera baratwakira twinjira mu bandi b'impunzi, utanga amahera yakugira izina ryawe ririza imbere. Wewe izina ryawe wararibura wabuze ayo mahera, n'umwaka warawumara udasanze, abandi bakaguma gucako. N'ubuje uwo mwanya bamwakiriye ubwo nyine afise amahera ku mufuko yahita yatanga agaca gutanga gusamba. Ivyo turabibona turihangana, kuko impunzi wahunze ntiwoca usubira inyuma. Ubwo nyene utabonye nyene ti je karabaye ntumanza kugwa mu Burundi. Ayo mahera wayariha kugira ngo uje mu rutonde vyitwe ko ubaye impunzi, ariko utarisha ayo mahera ntiwigera ufotorwa n'izina ryarabura. Rero bimaze kugera ico gihe abafotowe twagiriwe amahirwe tugatanga ayo mahera tugafotorwa tukagera aho bita ibuvira. Niho twagezeyo, tumaze kugerayo amazina amwe akabura. Ibuvira niho baca bavuga ati we kugira izina ryawe riboneke warongera gutanga amahera kugira ngo girongere riboneke. Ikintu cyose duca tubona ko utoba mu mpunzi yo muri Kongo atamahera ufise by'ukuri ntiwoba impunzi muri Kongo. Umushikiranganje w'intware hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yaciye yihanikiriza abarundi bose kuvavanura n'ingeso zo guhungira muri Kongo canke ahandi ngo bahunze ubukene, kuko ngo abenshi bagenda kumara y'imisi mu kurindira ko baronswa amafaranga leta itanga ku bahungutse. Tugasaba ko guhera ino saha abarundi bose batwumve, nidukeneye abantu basubira kwirukanga ngo bagiye muri Kongo cyangwa ahandi ngo bahunze ubukene. Umuhinga wo guhunga ubukene abuhungira mu gukora ukivi. Umuhinga wo guhunga ideni afise arihungira hehe? Aja ku kivi akaronka amafaranga akagishura, sivyo none? Muhinga kugira ubeho neza uja ku kivi, ndabasubiriyemwo, uja ku kivi, ubuhinga bwawe bukagufasha kubaho, kwibeshaho, ukabeshaho n'uruvyaro uzovyara, kugira tugire Uburundi bwa kaka, bwa Burundi dukeneye mu 2040 na bwa Burundi buteye imbere mu 2060. Kandi ubwo Burundi turakeneye mwese, amaboko yanyu n'imitwe yanyu, sivyo none? Ni naco gituma twagumye dukurikira neza ukungene abantu cyane cyane baja muri Kongo. Turabazwa cyane n'ukungene muja guhangayikira aho hakurya musize igihugu cyanyu. Urumva amaze amezi angahe ariko ariruka, nundi agarutse azoriha vya bindi. Nene muvyumva n'uruhombo yagize. Nitwifuza ko muguma muhomba. Abarundi rero tuje ku kivi, dutangaza ko tuzogiranira imigenderanire myiza cyane nawo muri Kongo, kugira abarundi baja muri Kongo by'ukuri nimba bagiye gutembera bakigwe neza, nimba bagiye gukora akazi bagakore neza. Mugabo tukavuga tuti uno munsi ntamvo nimwe ihari yuko twumva ngo umurundi wahungiye muri Kongo. Ugiye gutembera ni sawa, ugiye ku kazi ni sawa, ko natwebwe abakongomani turabakira, n'abatanzania n'abandi bose turabakira. Mugabo uno munsi ntamvo nimwe ihari yo kuvuga ngo turafise abarundi ibihumbi bahungiye muri Kongo kuva mu kwa gatandatu mu kwindwi mu kumunani. Twabonye ko benshi babigizemwo rudandaza,
kugira basimbire muri Kongo baca babahaye amafaranga angana n'amadolari 200 ya pakero tu ngo muje kwiyungunganya. Benshi babonye umenga ni business. Uno munsi tukavuga turere yo business ni hagarare. Yo business ni hagarare. Murabona urugwaruka rurenga 250. Aba bana aberenga 250 mwajanye muri Kongo. Mubajana mutazi niyo mubajanye. Bagata amashuri. Bagata n'umutwe. Batazi nivyo bari muno munsi uri kuramubaza akwishura ibintu bidapanze. Utumva inyisha guhaye ati nawe natazi kwa guhaye inyishu. Murabona abana bo bafise ingorane unamubajije ikirundi ntacumva kandi ari umwana w'umurundi. Kwereka mwara bacanga tanzi indimi biswahili kibembe n'ibiki. Ntashobora kwishura mu kirundi. Mubajije kuraba mu maso gusa. Kwizere ko rero abatwari banyu murababona ngaba. Mu gusozera umushikiranganje yaciye amenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bazoshike kuri ryahangiro ry'uko Burundi muri 2040 azoba ari igihugu ciga bakikigaburira bere ngo umwene gihugu wese kazoba amerewe neza. Ico rero nagomba shikirize mu gusozera. Turagomba shikize mu gusozera. Murabona ko muri mwebwe ariko hatubwira ko bahunze ingurube. Anako ariko tubwira ati twahunze imishwano yo mu kibano. Abandi ati bayituye segiteri ntiyatwumvirije ndabanje mugabo musante mwaravuganye ngo oya. Andi avuga ati nari mfise ubukene candabukungene nja kwiyungunganya ndonka amahe. Ati n'umuryango candawutumako ati ngo nyabuna ati ino biroroshe. Urumva ko mwashitseyo mugasanga hakoroha biragumye sivyo? Ucamfata ingo yo kugaruka mu gihugu cabibarutse. Cyo turakibashimiye. Igihugu c'u Burundi nivyo turacafise ivyo turondera kugira abantu biteze imbere ubutunzi bugere ku rugero abantu twifuza kujya nyerishobora bivumereye ko dushaka ko umwaka wa 2040 bari igihugu ciga bakigaburira biko turakora ingufu zose kugira umwene gihugu azoshike kuri ico gihe amerewe neza. Kandi twifuza ko namwebwe mwoba murimwo mukaba muri abo bantu bari mu gihugu cifashe cigabura. Sivyo none kugira ibyo tubishike ko nta kindi nta bundi buhinga ni kuja ku kivi umwe wese ibyo ashoboye abikore. Abanyeshuri twige n'umwete mwinshi, abari maturime aborora tworore, umwe wese umwuga wiwe awukore n'umutima mwiza. Biti namwe bagenzi mwariko muradukurikira aha ni ikiganiro cy'uyu munsi kigarukiye naho ubutaha.